Mu ntara ya Butanyerera biragoye kubona imoto yunguruza abantu iriko abantu babiri, usanga iheka abantu bava kuri babiri gushika kuri batatu, biheza bigatuma iyo habaye amasanganya abahasiga ubuzima canke abakomereka baba benshi. Isanganya rya vuba ryabaye kuri uyu wa kabiri mw'ijoro mu gisagara ca Ngozi, aho imodoka yo mu bwoko bwa Probox yagonze abari bahekanye kw'ipikipiki. Umuntu umwe yaciye yitaba Imana, abandi batatu barakomereka bikomeye. Kuri uwo musi nyene muri zone Gashikanwa hakomeretse bibabaje abantu batatu nabo nyene bari bahekanye kw'ipikipiki. Muri ayo masaha nyene imbere ya sasita abandi bantu batatu bari kw'ipikipiki bagonzwe n'imodoka bageze mu gisagara ca Ngozi ahitwa ku Muremera. Ayo masanganya y'urutavanako agiye akurikira irindi sanganya ryabereye ahitwa Busoro muri zone Buhiga komine ya Ngozi, aho batatu bari bahekanye kw'ikinga bagonzwe n'imodoka bikarangira bose bitavye Imana. Imbere yaho gato hari uwundi muntu umwe yari yakomeretse bivuye kw'isanganya ry'ikinga ryabereye kw'ibarabara rikuru nimero 6 uva Ingozi uja muri zone Mubuga komine ya Ngozi. Abajejwe igipolisi c'uruza n'uruza mw'ibarabara mu ntara ya Butanyerera bavuga ko amasanganya yo mw'ibarabara yagwiriye cane, kuko mu kwezi kw'indwi konyene habaye amasanganya 200. Nubwo mu gipolisi badashoka batanga ibitigiri vy'abapfuye canke vy'abakomeretse, bemeza ko umuvuduko urengeje, kutitaho amategeko yo mw'ibarabara, ivyuma ngendeshwa bifise ingorane hamwe n'ubumenyi bukeyi bw'abadereva arizo ntandaro z'amasanganya nk'uko vyibonekeza henshi. Abagendesha ivyuma bitandukanye bagasaba abajeje intwaro n'umutekano mu marabara gufasha mu gushiraho ivyapa, kuko ku mabarabara yose yo muri Butanyerera ivyapa vyararanduwe, aho bisigaye naho bikaba vyarafuditse bitabona neza.